ndabaramukije bakunzi b'isamiriza Imbere kure buntu ivyo ry'ubuntu n'ibizigiro n'umwanya w'ikiganiro Eco de la Fondation Buntu. Ikiganiro mutegurirwa na Jean Marie Ndayishimiye kama mugishikirizwa n'isamiriza Imbere kure buntu ivyo ry'ubuntu n'ivyizigiro. Kuno musi rero tukatuye kuganira ku bijanye n'intayi zitandukanye zashikirijwe na bamwe n'abandi. Kuri musi uri hejuru twagendeye ikigo Nezerwa kiri mu kinama kireze Impfuvyi. Aho nyene twaganiriye n'umukenyezi Mbonimpa Capitoline asanzwe akorera muri iryo kigo ari nawe areze abo bana. Uwo rero agavuga yuko na cyane ko muri no misi ashima cyane ko Imana igira neza, akavuga ko ikigo Nezerwa basanzwe bazi neza Fondation Buntu. Uwo yakaba yagize Fondation Buntu yatumariye akamaro kanini cyane, yarareze abana, irakuza abana. Fondation Buntu niyo muvyeyi wacu, niyo muhetsi wacu, turayikunda cyane. N'ubu abana bari muri ico gihe barashayikugura, nanje nyene numva umenga sinzigera ndayibagira mu mutima wanje. Bega mwamenye kuva gihari na Fondation Buntu? Fondation Buntu twamenyanye kuva mu 2007 kuva umuvyeyi yarareze abana Nizigimana Esperance yitavye Imana, yapfuye mu 2006 itariki 12 z'ukwindwi. Inyuma yaho muri izo tariki urumva ikigo cyaciye cyari kibuze umuvyeyi, atakintu na kimwe atakirera gisigaye. Nanje nari nsanzwe ndamufasha mugabo ntamenya vyinshi, muga hapfiriyeho urumva vyace bidabuka. Hama abana basha bagaruka barambwira ati ubu rero niwe ubaye mama wacu. Hama ndiyumvira ingene ndabigira ndabura, kubera ntiyari yanyeretse naho nkura naho ndodora, aho yahora akura kugira agabure abana ntiyari yabinyeretse. Burya naciye numva umutima wanje umenga sinzi, umenga nanje no kwiruka, muga numva inzozi zirambwiye ndyamye ati ugatabo bana uzobibazwa. Burya naciye ndabicaramwo, hama ndaba mu mpapuro twahora twandika aho yahora dodora, nyambona mu bushikiranganje bwo gushigikirana. Hama ngiye ntibari banzi, mbona umenga ntibamfashe neza kubera batavyumva neza. Numva icize cihebure kiraje, numva umenga sinzi. Niho rero naca mu telefona uwo narinzi Mari Salome ndabahariye. Hanyuma nawe yaradufasha, yamadufasha cyane n'igihe mu mama yarakiriho. Hama ndamutelefone ndabimubwira, hama caravuga ati genda usubire mu bana, hariho umuntu ngire mbarire avyumva n'ingoga. Kumbe yari mama nyene umuvyeyi wacu, niwe yaciye abwira. Hama buno nyene yaciye amwishura buno nyene. Ku mugoroba tuza tubona Mari Salome tuzaniye umuceri, abana baca batanga, nanje ndumva ati mana uratwishuye. Hama rero niho yaca avuga ati ubu rero ngere ndabamenyekanishe kuri uwo muvyeyi. Hari mu gihe cyo mu kwicumi mu 2007. Hama acara tuza tubona ati burya rero wa muvyeyi yabaha wa muceri araje kubagendera. Niho yaciye aza kutugendera. Hama abana bari barakuye icizere ku Mana. Abana uvuye no gusenga bagutera amabuye ngo ni butumye leta itatumenya, ngo ni butumye Imana itatumenya, ngo ni butumye kubera haciye habinza rimwe yarutura hamwe abana bagenda kugiyarara, bagenda mu gipolisi kujya bijya basigaza, abana baja kwiba mu isoko. Urumva hari inzara imwe idasanzwe. Hanyuma ashitse batangura kumutura indirimbo z'intimba. Izo ndirimbo z'intimba baririmba ko leta yabahevye itabyazi bobo batazwi. Hama ashitse arababaza ati bane ati nta muvyeyi mufise? Ngo kweri nta muvyeyi muzi? Ngo ya. Asha yumva nawe agahinda, kubera ntiyarazi yuko muri iki gisagara cya mu Burundi hariho abana bataye ivyizigiro no ku Mana kugera uwo muri ico gihe. Hama arababwira ati ubunye murafise umwami Yesu, niwe muvyeyi wanyu. Imana niyo muvyeyi, naho mwabuze abavyeyi banyu, Imana irabatura abavyeyi. Yesu mumwizigiye mugasenga, ivyose by'abavyeyi babakore byose bino biruta byo yashobora kubibakorera. Ati musenge rero, kandi mwumva mudasubiye gusenga sinzosubira kugaruka. Hanyuma yari yatugemuriye ibintu byinshi.
hama turumva turaryohewe turanezerewe twari tukiba hariya muri Muyinga ikizu n'igisenge cyarakorotse ikizu cyaheze hanyuma n'umushikiranganje yaciye aza nawe bukeye imakire nahayo nawe asharadukunda nyene ahubwo uwo muvyeyi wamenga ruguruye imiryango yacitangura kuguruka abantu batangura kutumenya mama buntu ni mama buntu nyene ari mw'Imana koko ahaciye imiryango isha yuguruka ashaduhimiriza kuguma dusenga abana basenga nanje nyene nsenga ndavyumva nyene nkama nasenga muri katolika ngasenga mu gitondo no ku mugoroba ngasenga mugabo wamenga sinduguruka neza wamenga sindugurukirwa neza wamenga nivyo batwigisha ni wamenga ni indoto nyine je sinzi n'ubu ndavyibuka nkavuga ati kumbe nari njiji gusikiyo hose ntarakira gakiza wamenga ahubwo maze kubatizwa mwazi menshi wamenga ni gitambara bankuye mu maso ntangura kumenya ibintu byinshi ntangura gusoma Bibiliya nyene ndavyumva neza hama kuva ico gihe tangura abana batasenga batangura kubabwira tumwe wese atuma agenda aho yimva yifuza gusengera mugabo ataguma ngaho asenge inyuma yaho amaze kugenda yo amaze mu yarangiza bafasha ibyo wibuka yo yafasha kubana ico gihe nta munsi numwe yahengeshanye imisi yose kuva muri 2007 yagumye adufasha umve ataronse nivyo agura canke yatuma atora muri stock ya ivyo bafungura twe twari dukomeyemo mbega kino sumenga komeye cyane n'ivyo mugabo yarazana kuyingurama urumva twarajya mu byo muri stock mu gihe bimbuye bijya barimye president yararima cyane akarima ibintu bitandukanye imisi yose twaza tubona imodoka iki bagiye azana inanasi yuzuye imodoka ibitoki byuzuye ibirayi ibijumbu amateke ibiharage umve twari dusigaye turaba boss ngaha yo Fondation Buntu bijanye n'indero amashuri abana cyo yarafashije urumva ndacyariko nduga ni byinshi yadufashije ahubwo ndamutse ndabitondeka ku murongo ryorenga yaciye atugira abana bo mu nzu umve haje n'umutegetsi aje mu Burundi wo mu bihugu yategwa kumuzana ngaha akamwereka akatawa twese takatubona ahose n'imigisha ariko yinjira n'imiryango yariko yuguruka tukabonwa n'abantu batari batuzi bakaduha impanuro bakaturemesha aho abana cyane bagasenga harageze n'igihe yazarahagibaye nk'igiteramo hariya nyine muhira imodoka twaza tubona ije igatora abana bakuze bose kubera bararirimba ico gihe haciye habamwe n'abaririmbyi mu mashengero hama bakaza akabatora imodoka ikabajana bakarara mu giteramo bakarara bararirimba basenga hama mu gitondo bagaca bongera bakabagarukana aho hose twabona umenga twiyumva inguvu wabona tumva dusigaye tumenga turaremereye hanyuma abana yarabigisha abagwaye hariho ico gihe hariho abana bagwaye amaso benshi sinzi ko ryari rijya koroboyi bama ko imisi yose bararako hama baragwara amaso benshi burya yaciye abarungika bose kwa muganga babavurira rimwe umunsi umwe bose abakeneye amarori barayabaha abakeneye imiti barayibaha hanyuma abana baravurwa n'izindi ndwara zitandukanye hanyuma abantu bose ngaha bari basigaye badutinya yuko anati hajya ahantu ujya kijya kigo atatansiyo ni Imana yonyene kandi Imana imuhezagire Imana imwongera imigisha Imana ibandanye musuka kwa amavuta arayarika hambaye ibandanye isuka kimusukako mbega harawe yatweza kaminuza ugira bige mbeco kimwe musaba muri biga muri kaminuza ngaha cyane ico gihe abana barabandanije biga baraheza imanite hanyuma asharambwira ati kapi tegura abana bawe ngire ndabarungike mu Buhindi batangure kaminuza hari mu 2011 niho abambere baciye batangura kugenda mu Buhindi bariga kaminuza barayiheza hama bagarutse abandi barizina harimwo na Wiri na Valante
hama bariga kaminuza baraheza urumva ikigo cyariko kimenyekana kandi gitera imbere hanyuma abiga baravayo bahejeje je baranshingiye n'intahe yuko ari nawe yabapangira inzu babamwe imyaka yose babayemwo bariga kaminuza barihira nukuri rya muvyeyi yubahwe kabisa hanyuma nukuri ko Imana hama je naciye mbandanya igikorwa kubera yari yanteye intege yari yampaye impanuro mugabo yagati umutse murasenga harageze n'igihe nsubiye inyuma abana bajyanye byari base kwiga kuva bakiri muri primaire uwo mugwi wabo bana waranka kwiga kuva n'uwo mama akiriho baranka kwiga nanje nyene kubera twasa n'abareranwe tuja kwishure twese uwo muvyeyi aturihira kwishure urumva amaze kwitaba Imana bamwe bakavuga ati wewe nkabgaruka nkabo muvyeyi bagarutse rero barankengera uwo mugwi wase kwiga mugabo abiga twese twagumye tufatanye mu nda tururunani mugabo base kwiga baciye baja mu rumogi baca bafatikanya n'abasuma bajya bibijoro urumva haje ufise umwana kanka kwiga sefino ubwo nacengo masenga harageze n'igihe bampatsa n'imbugita gatatu nkabona bakubiriye imbugita indende bayikubira bayicura timbeko mugwiri iyo mbugita ni iki ngo yango nta nakimwe nari mfise inda igomba kuvuka yo ujya muhererezi wanje Shadia burya rero ngomba kuvuka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mama Buntu yari yaje kutugendera ari kumwe n'umushikiranganje w'abakozi senda zirasa anosiyate hama uwo munsi batu baratugendera nyene bagiye kwa gatandatu ariko wa kane kwa gatandatu mu gitondo ndikiramfata imfashe je nacenja kwa muganga ntibabimenya yuko sinagenda babagiye kumbe bo basigaye baragira inama ko kagwi ko kuwunyica bantumuruye nyanda ngo bayitumburure umwana aje hasi hama Yesu nawe nigitangaza Yesu reka umva yaciye yampushishije iyo mbugita acanja kwa muganga n'abasigara baraja mu migambi nyene banyica baciye baje hanyuma y'ijya muryango n'imbugita mu gitondo kubera bazi ko hari ukuntu tugira urutonde rw'isuku baca bavuga ati iyo ntuzi ukubura uwo munsi ntakora isuku kubera caza kubaza igituma batakubuye natwe duce n'imbugita ibutse turi mu kiganiro Eco de la Fondation Buntu kiganiro mutanga mukurikirana na cyane cyane aho mwumva abantu n'abandi bashinga intahe ku byaranguwe na Fondation Buntu tuko twumva intahe zabamwe n'abandi kuvuga abashinga intahe kuvyo Fondation Buntu yaranguriye kino kigo Nezerwa cyo mu Kinama kugira ndakirengane rero umutamukanyi umukuru w'igihugu ariwe mama Buntu mama wacu yarumvise arabuza amahoro asharavugana nabo mu bushikiranganje ati muraba ukuntu abo bana mubakuraho bose burya baciye baza umushikiranganje yaciye aza arabakura yaciye antumako acambwira ngo zana na batatu muri bo bakuru cha turagenda baca barabaha ingingo n'iyindi ngene vyifashe ngene bategezwa kumera ati mwese iyo groupe yanyu mutegezwa kuhava hama muhavuye mugabo ntibabatamwe barabara aho babajana barabaha itongo n'inzu mwinjiriramwo hanyuma nitongo ryo kurima babahe ntibabatamwe barabara hama ujya nawe asigara ararera abana hama basohotse hanjira abandi baca barashima burya rero nuko byace bigenda baciye baza barabatora barapakira imodoka barabajana ni Makamba ahantu hahora ngo hashikira intuzenye abatransit bavuye hanze mu bihugu inzu bashikiramwe nizo bagiye babaha ariko muri izo benshi baciye baja muri Tanzania abandi basha barazita bagarukina mugabo Imana ngera yaciye ashiraho intugi kingiriza hatanumwe yinja nubu nta numwe yinjira ngaha naho bahaca barengana urumva yarakoze Imana imuhezagire cyane tukigaho nyene bega wewe na Mbonimpa Capitoline uwurongoye rero Fondation Buntu Nezerwa ari ngaha mu Kinama we hari
ambwira uburanga ibiranga amabuntu wowe waramwigiye kubona n'abandi bamwigirako. Naramwigiye ko ibintu byinshi. Ubwa mbere hoho narasenze bimwe bihagije, ndavuga ati ubu rero ngere nihihangire ryo gusenga kubera ibi bintu ndimwo ntasenze ndabona yuko menga sinzi. Ndagenda ndabatizwa mu mazi menshi, nagiye muri vivante, hama ndakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, hama bacarama Bibiliya. Nari nsanzwe ndayifise muga barampaye yindi muga sinarinzi kuyisoma ico gihe, nayisoma nkujya kw'indongozi nyene cyangwa igitabo ntamenya ati aha ni iki canke aha ni iki. Muga muri ico gihe hariho umuntu baciye bampa nkwirikirana niwe yaciye ambwira ati kugira ngo umenye byinshi kandi bizirikane nukuzuragira ukuntu kandi byaciye bigenda uko byaciye bimfa, ahubwo bamenga ni igitambara bankuye mu maso, ahubwo ntangura kubona. Abana rero ndadagura ati ubu ne dutangure dusenge. Ubu unye yaranyigishije kwicisha bugufi no kuvugira hasi no nenye naratoye indero nziza nyinshi n'abana nongera ndayibasangiza. Muri ico gihe babakuye habo bahungu wamenga haje akayaga keza kameze uku, haraba ituze, haraba urumva haciye haba ihumure n'ituze. Nari rero hacaba muri 2015 hariho umwana yagiriwe adoption nationale bamukura ngaha agiye muri Amerika. Uwo muvyeyi aca aravuga ati bamufotorere aha kubera aha bari barahasambuye hose, ivyo biyoni imiryango barabikuyeko, abana bari basigaye baba nk'impene bajyama mu mukungugu. Ikintu cyose twaza baca bagitwara batarabakura ngaha. Hama bamaze kubakura aha haciye haba uwo muvyeyi uwo mwana aca aradushiraho ikrotire, aca yongera aradusubirisha mw'izi nzu zose. N'irya nzu nari ntangoye kubaka kubera bari bambwiye ati bantumye ko mu bushikiranganje ati nta kintu tubona mu magorwa waronse canke ibibazo wagize muri aba bana, nta kintu tworonka tuguha. Leta nta kintu yoronke guha kubera byose twagenda tubikurikirana. Ati rero ico twoguha ni kikabanzi ziyare zingi zitana mbari zine muzi abarizo ushiramwe inzu yiwawe yo kubaka wicaremwo n'abana bawe, hanyuma handi hasigaye naho uzorangurira imigambi urumva n'aha leta. Ati ni wawe wumva abana bakugoye utubwire tubakure hamurondera ikindi mushiraho gishobora kubafasha na leta iboneho amaporsa. Hama ndavuga ati yareka haguma abana nta kindi kintu numva noshira no gushiraho. Burya rero uwo muntu amaze gushiraho clôture yaciye ategeka yuko ati niyo nzu yo muvyeyi muyibandanye kubera se yari yatunaniriye mu kigega, muyibandanye yuzuye yinjire mu nzu yuzuye. Niho baca bayitwubakira, turashima turakenguruka, hama niho yacaza gutora uwo mwana. Hama abana bacaboneka kuba neza. Byose rero uvuga yuko ubikesha Fondation Buntu. Iya tabawe cyane yaradusengera cyane mu masengesho yose yamadusengera kijya kigo gihinduke kandi yamatuba hafi misi yose. Ndakumenyesheje ukuri nta musi mukuru waba ataje kutugendera ngaha. None wewe kubwawe urakunda Fondation Buntu ndayikunda cyane, n'umuvyeyi ndamukunda niyo ariko aratanga ikiganiro nta kindi subira gukora nkimbanza nkumviriza nanje ngahezagirwa, nanje nkumva ndubatswe, amajambo avuga nkumva arangyoheye, nkumva no yagendera kubera ayavuga yose mu bigane n'impanuro, atanga impanuro yubaka. Sinzi ingene no subira kumubona kugira ngo ndamubwire ubunye umunezero mfise naho tugejeje ubu, nkumva ndifuza yuko aronsa akanya yosubira akaza akatugendera akaturaba ingene abana bameze. Ubunye hasigaye abana 40, dufise abana 40. Bamwe bakera bose barasohotse bose, abakobwa bose barakowe. Ico gihaci haba indero imwe itabaho mu buryo imisore yose ikihurumbira kuza kwakura umugeni. Umve wese nakubwiye ko ari urufunguruzo rw'imigisha n'imihezagiro. Mutubwire uko mwe mubayeho mwe wahimbere yuko maburu aza ngaho ukuntu twari tubayeho. Mana ni Imana yonye. Ukuntu twari tubayeho twari dushonje, nababwiye yuko je ntarinze aho dudodora, aho yahora dodora, ingene yahora aronderera abana.
kugira nongeye gusubira azero kugira ntangure gushasha nanje ntazi niyo nja niyomva. Ni wewe ukwerureza abana urafise ubumenyi afise ubuhinga mwene abana mbega mwiko gukora Imana cya misi yose mbega hari intambara uba nazo erega ikintu cyose kirabamwe intama none satani kwiticaye kujyanye Imana igukore na satani nayo ikigumubanga bango kuguma igombe gucinyiza kwica kugira gute mugabo muri bana musanze mureze intambara y'Imana yazo nizi uvuti mucyasabiki ababishoboye ikintu nsaba duhura n'intambamyi cyane nukubura bije kubera ugushika uno munsi nta bije ngira mvuga ati nk'umwana agwaye mu ijoro noshobora gutora yabije nkagenda nkarotira udufaranga umwana akajya kwa muganga kuvuba umwana agwaye hari n'igihe usanga ntoye n'uturi muri stock akaba ari twonongera kugurisha kugira ngo umwana ndamuvuze canke nterefone na hati umwana urumva ujya ntambwiye hari n'igatabitahura n'ingoga nkandira guhangayika kugira umwana ajemo kwa muganga. Ikindi ngira ko intambamye nuko tubura imodoka turakeneye imodoka nk'abo twumva babishoboye b'umutima w'ikigongwe bo turonsa nk'imodoka imodoka turayikeneye nk'umwana bagwaye urabona nk'aha bagwaye ari naho bari inkorora bose nimba ari malaria umenga barayanduzanye urumva bikaca canke imbari ingwara nyene urushuhe nyene gaca usanga 5 6 barashushe bica bisa ko twese tubaheka abatukuru bagaheka batoye bakabaheka mpaka na hariya kwa muganga urumva turonse muganga nk'iyo modoka irashobora kuciba deplace kabanyarukana kwa muganga turashobora no kurima twimbuye ibintu bigahera mu gahinga kubera twabuze ingene tubishikana. Nino ngaha turangirije ikiganiro twabateguriye aho twaganiriye n'umukenyezi Mbonimpa Capitoline hano mu Kinama mu kigo Nezerwa kireze Impfuvyi. Aha tutwaciye no hino ibibazo bitandukanye mbega Fondation Buntu yamariye iki ikigo Nezerwa cyo hano mu Kinama mbega nibiki bashima nibiki babona yabamariye. Ibyo rero ari ibibazo twaca ko no hino aho mu nishu zatanzwe no mukenyezi Mbonimpa Capitoline yagiye ashima ibyo mabuntu yakoreye ikigo Nezerwa cyo hano mu Kinama mu gihe bari mu bitoroshe aho yafashije mu buzima mu gutwara abana ku mashure n'ibindi. Kikaba cyari bye cyambere cyakiro kiganiro kuma kurikirana mukazukira iki gice kabiri kiganiro kizokurikira naho gutaha.